Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Rudeni ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi bavyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu ya mwirishoro, hakaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu rugo rwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, aho kuri ubu ngubu umutambukanyi wa Alain Guillaume Bunyoni iperereza rimujanye. Ayo makuru turagaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido. Naho mu yandi makuru kandi Muramvya ishirahamwe Ego Assemblée pour Agrobarité Opérante rigiye gufasha abanyeshuri biga mu myaka ya gatandatu ndetse n'icenda bo kuri Ecofo Gahaga mu kubasubirishamwo ivyigwa forcément kugira ngo babe akarorero mu bumenyi. Naho mu yandi makuru kandi nuko Makamba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka aheruka kugendera ishuri ry'ubuhinga rya Nyabigina ryahuye n'icago c'umuriro. Akaba rero ari Generose Ngendanganya yishikiye kuri lycée technique Nyabigina riri muri commune Makamba kuwa 16 gitugutu y'umwaka mu ntumbero yo kugarukira ndetse no gutera intege abanyeshure ivyabo vyahitanwe n'umuriro. Akaba rero yashikirije ivyo bipfuka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ayo makuru nayo mu kanya kuri bw'idonido turagaruka atuyabashikiriza. Kandi mu makungu ho turaza kugaruka kubiriko biravuga ko perezida Nicolas Sarkozy yarongoye Ubufaransa hagati y'umwaka wa 2007 ndetse n'umwaka wa 2012, akaba yari umwe mu bategetsi bakomeye cyane mw'isi. Sentare iherutse kumucira igihano c'umunyororo ku caha c'uko yoba yarakiriye mu mpisho amafaranga ya perezida Muammar Gaddafi wa Libya igihe yitoza kuba umukuru w'igihugu muri 2007. Aya makuru nari yose ni mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atuyabashikiriza. Reka ngaruke mu makuru yacu kuri bw'idonido tugiye guhera kubiriko biravugwa mu muryango wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu amakuru ariko aravugwa mw'iri joro nuko umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yaba atwawe n'iperereza ry'u Burundi. Ni mu gihe kandi uyu Alain Guillaume Bunyoni yaramaze igihe kitari gito yapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho yafunzwe guhera mu mwaka wa 2023 yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu, anagizwa ndetse no gukoresha amangetengete mu gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no gutegura akudeta ashaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko rero apfunzwe ndetse agacirirwa n'umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose, uyu Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi amagara yiwe yaramukitse ajanwa kuvurirwa mu bitaro vy'akarere vya Gitega, aho rero yaramaze imisi arwariye ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu ngo umutima wiwe waba waramaze guhagarara. Bivuga ko yoba yararwaye indwara y'igisukari, gusa amakuru aturuka mu mpisho avuga ko umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni ngo woba waratangaje ko umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ari wagize uruhara ntangire mu rupfu rw'umuryango rw'umuntu cyangwa se rw'uyu umuntu wabo ari we wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Ubu ngubu rero amakuru yihuta cyane nuko iperereza ry'u Burundi ryo baritwaye umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Naho Muramvyaho ishirahamwe Ego Assemblée pour Agrobarité Opérante rigiye gufasha abanyeshuri biga mu myaka ya gatandatu ndetse n'icenda bo kuri Ecofo Gahaga mu kubasubirishamwo ivyigwa forcément kugira ngo babe akarorero mu bumenyi. Ni mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'indero ku mutumba wa Gahaga uri muri zone Bukeye ya commune Muramvya yo mu ntara ya Gitega, aho ishirahamwe Ego ryaratanguje icese kuri uyu wa 18 gitugutu y'umwaka umugambi wo gufasha abanyeshuri bo muri uwo mutumba
gusubiramo ivyigwa nk'uko bishikirizwa na Ntakarutimana Hajisi arongoye iryo shirahamwe mu ntunganyo y'uwo mugambi. Abanyeshuri biga mu mwaka wa 6 n'uw'icenda bazosubiramwo ivyigwa ku misi ya 6 ndetse no kuw'Imana. Intumbero nyamukuru ni guterera agacumu ku bumwe ndetse maze ngo abanyeshuri bagire ubumenyi bukwiye kugira ngo uwo mutumba wabo uheze ube akarero muri komine yose. Kubw'ishirahamwe Ego, ico gikorwa kije mu rukurikirane rw'ibikorwa by'iterambere rirama iri shirahamwe risanzwe rirangurira kuri uwo mutumba nko guhimiriza, gukundisha ndetse no gusigurira abavyeyi n'abana akamaro ko kwiga. Bikaba kandi ari bimwe mu biriko birakorwa n'ishirahamwe Ego mu gihe ku mutumba wa Gahaga uri umurindi wo guhurumbira ishure udashimishije cane. Benshi baja mu bikorwa byo gufyatura amatafari. Abavyeyi bo kuri uwo mutumba barashima ico gikorwa, bashimira ndetse ishirahamwe Ego ku twigoro idahengeshanya kugira kuri uwo mutumba. Ubwabo kandi ngo ni akarusho kanini cane kuba abanyeshuri bazohora bateranira ku vyigwa aho kuja kuyerera, ndetse ngo bizonabarinda kuja mu ngeso mbi. Iryo shirahamwe rero ngo rihamagarira kandi abavyeyi gufasha guhimiriza abana muri ico gikorwa ndetse no kubaha umwanya ukwiye wo gusubiramwo ivyigwa. Naho Makambaho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka aheruka kugendera ishure ry'ubuhinga Nyabigina ryahuye n'icago c'umuriro. Generoza Ngendanganya yishikiye kuri lycée technique mu Nyabigina iri muri komine Makamba ku wa 16 Gitugutu uyu mwaka mu ntumbero yo kugarukira ndetse no gutera intege abanyeshuri ivyabo vyahitanywe n'umuriro. Yabashikirije ivyo bipfuka bishika 240, amasabune 5 kuri buri munyeshuri mu bakozwe ko n'uwo muriro ndetse n'atatu ku bandi, hamwe ndetse n'udukoresho tw'isuku kubigeme dushika kw'120. Akaba yasavye kwihangana ndetse abahanura kandi kuza ngo baragenzura neza ubuhinga bw'inyubako ndetse ngo n'umuyagankuba kugira ngo baze baramenya neza aho bigeze. Hambavu y'ivyononekaye biturutse kuri uwo muriro, Jean Kebutoyi umuyobozi w'iryo shure yamenyesheje ko basanzwe bafise ibindi bibazo harimo ndetse ubukene bw'ibikoresho by'ubuhinga bidakwiye, ubukene bw'abigisha, imodoka yunguruza abarwayi ndetse n'ibindi bitandukanye. Icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka Generoza Ngendanganya akaba kandi yarashimiye abamaze kuza kugarukira kuri iryo shure, agasaba n'abandi kubigenza gutyo. Tubandanirije amakuru yacu kubiriko biravugwa mu makungu. Hari ibibazo biriko biragira biti ba president nabo barapfungwa. Nicolas Sarkozy wahoze arongora Ufaransa yinjiye ibohero uno munsi. Nicolas Sarkozy yarongoye Ufaransa hagati ya 2007 ndetse na 2012, yari umwe mu bategetsi bakomeye cyane mw'isi. Sentare iherutse kumucira igihano c'umunyororo ku caha acuko yoba yarakiriye mu mpisho amafaranga ya Perezida Muammar Gaddafi wa Libya igihe yitoza kuba umukuru w'igihugu muri 2007. Nicolas Sarkozy wahoze urongora Ubufaransa ni nawe yahavuye afata iya mbere muri 2011 mu gushigikira abaroberi b'abanyaburaya bariko bagwanya Gaddafi. Birangira kandi Muammar Gaddafi yishwe kuwa 20 Gitugutu umwaka wa 2011. None nyuma y'imyaka 14 gusa Gaddafi apfuye, Nicolas Sarkozy yinjiye umunyororo. Mu Bufaransa ubwa mbere watwaye igihugu yinjiye umunyororo, ni ubwa mbere watwaye Ubufaransa yinjiye umunyororo. Mu bindi bihugu si ubwa mbere vyama byashikiye abatwara
ibihugu. Ni bande batwaye Burundi bamaze gupfungwa? Muri ntwarane 1972 umwami Ntare wa gatanu Shakire Ndizeye yaranyurujwe akuwe mu Buganda apfungwa ukwezi kose mu gikoni c'ingoro yahoze ari iyase umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge Igitega. Ntare wa gatanu ntiyigeze ajanwa imbere y'ubutungane. Kuwa 29 ukwezi kwa kane 1972 yarasohowe aho yarapfungiwe ajanwa kwicwa mu ikambi yaho y'abakomando Igitega. Amaze kugandagurwa umwami Ntare wa gatanu yatawe mu kinogo rusange kugeza ubu kitazwi, yarafise imyaka 24 gusa. Kuwa mbere ukwezi kwa 11 1976 Perezida Michel Micombero yatembagajwe n'abasirikare barongowe na Colonel Jean Baptiste Bagaza baja kumupfungira Ingozi. Nawe nyene ntigeze ajanwa imbere y'ubutungane. Inyuma y'amezi abiri gusa Perezida Bagaza yaramuretse ahungira muri Somalia ari naho yasandabiye. Inyuma yo guhagarara umutima muri 1983 Perezida Michel Micombero yashinguwe iwe mu Rutovu. Naho mu mwaka w'1997 Perezida Jean Baptiste Bagaza yahoze yarongoye Burundi yarahagaritswe arapfungwa icamaso, yagirijwe kugerageza gutembagaza Perezida Pierre Buyoya. Yapfungiwe muhira iwe igihe kitari gito. Yagiye kuronka agahengwe neza aho hatanguriye ibiganiro vy'amahoro, arabyitaba nk'umukuru w'umugambwe Parena ndetse yongera abayo nk'uwahoze atwara Burundi. Naho kuwa 21 ukwezi k'umunani umwaka 2006 Perezida Domitien Ndayizeye yarahagaritswe n'intwaro ya Perezida Nkurunziza maze apfungirwa ibohero rikuru rya Mpimba. Domitien Ndayizeye yapfunzwe ataranakwiza umwaka ashikirije ubutegetsi Petero Nkurunziza. Yafatiwe urubanza kwiremetanya aho ndetse yagirijwe ko yagerageje gutembagaza Petero Nkurunziza. Ubutegetsi ntibwigeze buronka ivyemezo muri nzero 2007 Perezida Domitien Ndayizeye yarejejwe na sentare Ntahinyuzwa maze birangira asohowe mw'ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka roshimire mwese mwariko muradukurikira mu makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza muri iri joro. Amakuru n'ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kuri mukuru cyane Rudende ya Isange TV sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire abariko baradukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, bari mu ntara zitandukanye uko ari eshanu zashizwe ko mu ndinganizo shasha y'intwaro, harimo intara ya Bujumbura, intara ya Butanyerera, Burunga ndetse n'izindi zitandukanye zose nabashije gutondora zigize igihugu cyacu Burundi, tutibagiye amakomine atandukanye hagize igihugu cyacu Burundi, uducimbiri, amazone, imitumba byose bigize igihugu cyacu Burundi. Abadukurikira bari ngaho hose hatandukanye ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dushimire abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, twavuga nk'abari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abari mu manuko, mu burengero, mu buseruko ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politike w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Nitwakubagira kandi abari ko badukurikira bari mu makungu ya kure, twavuga nk'abari mu bihugu nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri California ndetse no muri za Brazil n'ahandi hirya no hino hatandukanye mukurikira amakuru yacu muherereye. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Nitwakubagira kandi gutera yamu no gushimira abari kubadukurikira bari hakujya y'amazi manini nko mu bihugu vya Buraya. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Nitwakubagira kandi abari kubadukurikira bari mu bihugu bibanyi, twavuga nko muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu
bihugu byose bitandukanye bigize uyu mugabane wacu wa Afrika nabashije kudondora mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza muri iri joro reka no bashimire kandi mbabare ko iri ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi reka mbibutse mu fyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomero ku yanyu kuna channel ya Sange TV sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi mu rurimi rw'ikirundi.